mwaramutse abandi nabo mwiriwe nizere ko imeze neza aho mwerereye hose niho Olivier Hakizimana muri kumwe hamwe na Nathalie Nyamoya twongeye kubaha ikaze muri vya biganiro vyacu tumaze iminsi aho turiko turiga kandi twibutsanya mu vyerekeranye n'amapersonalite yacu cyangwa amatemperament plutôt kwerekana uruhara bigira muri buka yuko twahereye kuraba uruhara bifise mu migenderanire yacu n'abandi imigenderanire igihe turi kumwe n'abantu bafise temperament zitandukanye n'izacu hama mu nyuma turabona imigenderanire hagati y'amatemperament hamwe n'Imana bega bigenda gute mu vyerekeranye no kuyegera mu vyerekeranye no kuyikorera mu vyerekeranye no kwakira ivyayo mu vyerekeranye n'ivyo tuyiha hama ubu rero twari duhatanguye ibindi biganiro aho turiko turavuga ku migenderanire ya temperament hagati ya temperament hamwe n'abana nizere yuko biriko birabafasha kandi turabibona mu message atandukanye abantu batwandikira bakatubwira yuko biriko birabafasha. Ndashimira n'abatwandikira batarubaka bavuga yuko biriko birabugura amaso n'ukuri hari ibintu hari amariyalite batari bazi yuko ari kari ariko birokonesamwo surtout bakaca babona nabo ko bakuze bagatahura ibintu bimwe bimwe no kuvuga naho utarubaka urwawe cyane naho waragubutse utaravyara so kuvuga ngo ibi ntibinyerekeye birashara kugufasha bishara no kugufasha guhimpanuro kumbure mwene data ushobora gufasha kumbure ari uwo muvukana ushobora gufasha n'umwana kumbura urera canke mu buryo bumwe canke ubundi nagomba kwibutsa rero kuri ya chaîne ya YouTube baho podcast abantu rero bamaze kwiyaregistra cyangwa kwiyabona Imana ibahezagire hari bariko barazipartaja hirya no hino hari gihe tumva abantu baduhamagaye batubwira bati nagiye mbona partage message yanyu na Nathalie yaradufashije aruheruka kutwandikira aratubwira yuko atarazi yuko twatangiye ibi biganiro n'ukuri n'ibintu biremesha n'ibintu bihezagira cyane rero Imana ibandanye bagira neza uyu munsi turagomba kubandanya la fois passée muri audio iheruka twari twavuze ku migenderanire mu gihe umusange hamwe n'umbirankorike bubatse bafise abana canke gestion y'abana kuri abo bantu babiri ingene bigenda kuko bice muri ibi vyigwa tugomba kubereka ingene abana baperceva novuga ayo matempera batandukanye ariko si nizo kombinezo hagati yazo mu vyerekeranye na gestion y'abana kuko twarabonye yuko hari abavyeyi banavana kuko gestion y'abana na education y'abana batayihurizako nico gituma biri hyper important yuko iki kintu tukivuga kugira abantu bashobore no gutahurana hagati yabo aterega ujya mugore ijya ngingo yayifashe suko ntubifate personnel ngo wumve yuko ari we yagomba gutera cyangwa yagomba kugira nabi ivyo rero ni ibintu bishobora kubafasha Imana ishimwe rero Imana ibahezagire nagomba gwikaze Nathalie abaramutse hama atubwire ico avyiyumvira ko turiko turabandanya turacivuga novuga ni nka suite y'intahe aho tuvuga ku buzima bwacu hama nizere yuko muza gufashwa amen nonge kubaramutsa kandi nukuri niteka nk'uko revya bivuze gushobora gusangira namwe ibino biganiro hari abantu baduhaye ivyiyumviro kandi nize nyigisho canke ibi biganiro ku vy'amatemperament hamwe n'abana n'abantu babiri canke batatu bigeze kutwandikira hama imisi ya mbere tukivyiyumvira twibaza tuti tuzagira audio zikeye ariko twisanga ahubwo n'umwanya wo kurimbura no ku buzima bwacu je nashaka kubaremesha bene data yuko izi nyigisho zirampezagira personnellement bisigura iki hari gihe no mu migenderanire yanje n'abana ngira reaction yariyo yose mvuga nti la Nathalie uheje gukora ibitari byo canke iki niko tezo gikora ukundi kuko uheje gukora nk'umumelankolike umwana nawe ntashaka gutabura nk'ukuri rero Imana ibahezegire cyane ku bantu baduha imitwe niko novuga batwandikira badutera intege kuri ico kintu nataravuze mboneye akaryo ko kubabwira yuko ntituriko turababwira izi horasho hamwe n'abana kuko dufise abana ba mbere bari modele kuko kumbure uko tubarera turi modele turi muri chantier hamwe mwoyibona mwosanga kumbure ikiri inyuma paraporo y'iyanyu ariko turiko tubapartaja ivyo turiko turiga natwe mu kugwa kwacu mu kuvyuka mu kwikosora donc
ntimugerageze rero kwikompara kandi ntihanagire n'uwundi mugerageza kwikompara kuko nk'uko nigeze kubivuga nk'itangura hari abantu byatwengeje kuko ndavuga ntabanyigishije inyigisho z'ukubaka ntibanyigishije ingene bubakana na Natali banyigishije uko bubakana babo n'izi nyigisho novuga de façon générale turiko tuvuga ibyacu tuzovuga n'amatamperama hari ibyo uzokureba ukozenesamwo hari n'ibindi utazokwibonamo rero turiko tuvuga paraporo nicyo gituma twemplika ivyo tuzi abacu hama rero aha ntimufate ndazi yuko hari abantu baca batwarira ibintu hejuru ngo rero bagomba batwigishe kurera aho umenga vyatunaniye mwene da ntivyakunaniye ahubwo ni modere naco gituma tugusaba yuko turungikira intaye ikindi naco hari abandi baca bumva bati nukuri ibi bintu bavuze jewe ndiyakode namanaswase ibintu je ndumumama mubi ndumupapa mubi umve nagomba kurektifya ico kintu uri umumama mwiza ni naco gituma Imana yamuguhaye uri umupapa mwiza ni naco gituma Imana yaguhaye uwo mwana nico gituma nakubwira nagomba kukubwira Imana ntiduha abana kuko turaba parents parfaits iduha abana kuko yaduteye iyo teka ariko yiteze ko tuyiraba tuyihanga amaso kugira iduhe ubwenge bukwiye bwo kubarera hinge mpenda tarabandanya de toute façon ukuntu heje kubivuga ni byiza cyane kubera biraruhura kandi anje bikanduhura kuko sindi parfaite vraiment nkuko mwabibonye abamelankolique barafite amafaiblesse yabo barafite amaforce yabo hamuko bikose ya faiblesse iyo utaretse ngo Imana ikugendere biratuma abo mu bana bibakomeretsa cyane rero nkuko tweko turabivuga tuza gutanga n'ingishi ntaye dutanga en fait nk'umumelankolike murazi yuko n'umuntu akunda ibintu biri parfait yamari mu vyimviro cyane afise nivyo arafise ukuntu ari fidèle ari patient ashobora kuba ari perseverant ariko arafise n'intambara arafise intambara zo gutakara cyane mu vyimviro rero mwiyumvira umwana ari kumwe n'umumelankolike atarakira je dis bien atari muri processus yo atarahereza amafaiblesse yiwe ngo yahereze Imana bene data ni ikintu gishobora gukomeretsa umwana kubera iki ikintu cyose gishobora gushavuza umuvyeyi yaba umumama cyangwa umupapa w'umumelankolike kenshi kiraboneka mu maso abamelankolike ntibazi kunyegeza ibigumbagumba vyabo general abo twandikirana benshi ba melankolike baravuga ati Natali mpinduye isura nta muntu n'umwe areka kubibona rero n'abana barabibona rero ikibabaje hamwe n'abana nuko kenshi iyo ingorane hari hagati y'abavyeyi canke babonye ingorane ku muvyeyi bagira tendance yo kwibaza ngo nikosa ryabo rero kenshi narabonye yuko ntuyimbaye absorbe mu vyimviro mu maso harahinduka bene c'est clair ariko suko umwana par exemple ayo yakoze nikosa hari igihe usanga ari ikintu canshavuje jewe nkunda ibintu biri parfait nkasanga naswase nk'idoga nk'ivuma mu mutwe nkasikanda gwanti natari ibintu wakoze ntibishoboka mu maso wumva hafunze isura utusanga umwana ararenganya mama est-ce que j'ai fait une bêtise urumva iyo umumelankolike atize kubwiza ukuri umwana ati no sikosa ryawe nukuri humura ubu narize kubwira abana ati mama ifashe ariko sikosa yana nukuri ni muhumure kenshi dayo abana baca bambwira mama respire kuko ari byo babigisha mu kwishura ati mama respire et je joue le jeu kugira ndabereke ko na mama nabonye nafise intege nke kuko hariho nibaza indero twakuriyemo zatwereka nivyo umuvyeyi arafise igihagararo ciza gitegezwa kuguma kiri respecté kiri glorifié ariko twabona ko abavyeyi batagira ikosa urumva ce qui fait ko abana twashobora kuja muri piège yo kwibaza ati none ninakora ikosa ce papa na mama barambamba kumusaraba rero imaze kubona yuko une faiblesse ce n'est pas la fin du monde kandi urushobora kuyitreta narabonye yuko niyo umwana bimubwiye biroroha kwidentifya ariko ukamubwira uti umuntu wenyine adacumura umuntu we ari capable kandi ashobora kuguhoza ni Imana niyo ya mbere ni nakaryo muri izo circonstances zo kuvuga n'ubutumwa mu majambo make rero narabonye iryo kosa ndashobora kurikora ugasanga ndatakaye mu vyimviro canke ndiko ndakora un travail intellectuel ndi mu cumba nibigo avec le confinement canke ugasanga barafise konje bagumye muhira iyo umwana aje kunyaterompa biranyenerva mais je ne vous dis pas kuko numva umenga arankuye mu muhemu pahema kuko mwibuke ko umumelankolike ari mu vyimviro cyane rero ndiga
ndasaba imana ndakwinginze umpe la manière yo kutuza yo kutareyagisa nabi yo kubona ko umwana ntamuhahamuye kuko arashaka kugira ubwoba ati mama n'igikoko basha kubera kuko numva umenga umuntu ankuye muri iyo processus y'ivyumviro ni terrible. Par contre Olivier bamuhamaga papa ingo mfashe ngaha canke iki wowe ntabibona kubera kuko muri temperament y'abasanga ko être au service de l'autre ni bya biri muri bo mugabo aussi ikiryoshe nuko mu rundi ruhande iyo umwana aussi arezwe n'umumelancholique ariga kuja ku rutonde c'est-à-dire je ndakunze ibintu bitonde cyaro marka ko igihe cyose mbwira umwana bashinda basavye musubiza ibintu ku rutonde ivyo navyo ni vyiza cyane. Je nibaza ko ico gituma mu rugo imana itanga deux extrêmes yama temperament ugasanga l'introverti et l'extraverti haza abadasa mu matemperament kugira umwana abe équilibré en fait umwana kuko mwibuka ko tumurerera imana rero ndashiraho c'est vrai yo dose ya y'urutonde nanje nkiga imana nkasaba imana ati imana ntabare ngerageze simbe trop rigide simbe numye cyane tout en laissant mbandanya senga nimwe muyenda kwingiza ungende ko je ntabyo nshobora je ku bwanje vraiment naragerageje ntibikunda ariko imbuza ntimana no mu makosa yanje je ubona skenda ati no mu makosa yo kwihera ko nta muvyeyi aba parfait ndagushimira yuko uzogendera n'uyu mwana kuko abavyeyi nta muntu numwe ari parfait yaba intege nkezo z'umuvyeyi wawe yaba inkomezi z'umuvyeyi wawe vyose bibona mu Imana. Imana yashaka kubikoresha ugasanga urayimenye uko biri kose. Imana ishimwe cyane n'ukuri numva ari amajambo akomeye cyane n'amajambo meza hari igihe mpora niyumvira abasogokuru bacu kenshi ni ijambo nkunze gusubiramwo n'ukuri hari igihe nibaza yuko muhemu yahora bamanukira ko hari imigani nkunsidera mu nyuma nkavuga ni n'ukuri iyi yahumetswe n'ijuru kujya bavuga ngo ukuvyara ntibigoye nk'ukurera. Urumva iyo turiko turavuga ngo kuvyara ntibigoye nk'ukurera iyo ndiko ndumva abamama cyangwa abamama bose baravuga ibintu vy'ibise n'ibikije sinzopfa ndavyumvise sinzopfa ndabimenye ariko baravuga yuko ari ikintu kibabaza gose ariko iyumvire abarundi bacu baravuga ati hari ikindi kiza kibabaza kuruta hari ikindi kiza gikomeye kuruta ni giki n'ukurera. Urumva turera abana bahinduka urumva hari igihe witwa ngo wamumetrije urabona uruyoya wamenye kururyamika mu nyuma ugasanga ruraguhinduriye kubera hariyo stade rugezemo nico gituma nkuko twigeze kubivuga turakeneye Imana kuri nivo yose kandi experience y'ivy'Imana yakwigishije ejo sivyo bizogufasha uyu munsi umuntu akeneye kwama aba connecte buri mwanya buri munsi buri saha. Imana ishimwe cyane. Namara kuri vya Nathalie yareka aravuga Imana ishimwe yuko ishira hamwe abantu batandukanye novuga Nathalie uko ateye nuko ameze nuko arera abana nukuri ndabishimira Imana kuko hari igihe muravuga ni mbega iyo abana atari hafi kuko Nathalie ndamukompara uko arera abana n'igisoda urumva donc discipline urumva abana hewe mu mwanya muto yarabashira ku murongo ugasanga bakoze isuku ugasanga baranjije chambre yabo utuntu twose niki ariko nanje rero uko ndabarera ni sorti urumva donc boguma mu gisoda gusa bo turubura urumva boguma muri sorti naho urumva ibara ryo bajyaguye donc naho rero novuga ivyo bintu bibiri usanga Imana ishira hafi ikabashira hamwe kugira umwe bikomeye ubundi yoroshe ubundi yoroheje gose ubundi bise n'ibintu yovuga biri cadre. Donc ivyo rero birafasha équilibre y'umwana. Ndashaka juste nibaza ko tuzoronka umwanya kubivuga kuko hari umuntu yigeze kunyandikira ati nivyo muravuga ivyerekeye aba couple ati j'espère qu'un jour kumuzovuga ivyerekeye aba divorce canke aba veuve canke aba veuf babana n'abana abo nabo bararonka n'ukuri amavuta adasanzwe kuko iyavuze ngo ndi se w'imfuvyi n'umugabo w'abapfakazi
icyo kintu tuzokidevelopa ko ikindi gihe umwanya munini ariko n'ikintu gifise ubushobozi budasanzwe bene iyo umuntu aciye mu ngorane Imana iraguha amavuta une protection spéciale ni nk'umuganga agiye muri urgence abanza gufata en considération uremvye kurusha ubuzigwanye n'akantu gasanzwe ashobora gutraiter plus tard donc aha two turavuga dans l'idéal aussi iyo ababyeyi bose bari hafi. Imana ishimwe rero ngarutse kuri icyo kintu Nathalie yariko aravuga hari igihe wewe ariko arakora ikintu ari concentre kuri icyo kintu iyo umuhamagaye arakubwira ngo ndaje muri 5 cyangwa 10 minutes ariko jewe iyo umpamagaye kuko mwibuka basange ni kizimyamoto kandi variete bobo barayikunda cyane. Iyo rero umwana ambwiye ngo papa ingo papa vya ingo papa ingo hari genda mwiyoza kuko aba yabigize inshuro zingahe mugabo kenshi ndagenda paraporo ya Nathalie ego biranaje nakuguma ngaho nguma ndamwiyumvira est-ce nikibaye mbega ico kintu kameme no kagiconsidère kuri kiri important urumva kama rero ko dukunda kuryohera ko tudakunda gufrustra kubabaza kudeseva ucu usanga nirutse nkagenda kumuraba. none muri icyo gihe ntihahora intambara entre par exemple umubyeyi nk'uko urigeze kubivuga au départ entre umubyeyi qui est soit mélancolique canke phlegmatique canke colérique akunda imipanze yamatanga amategeko n'umubyeyi w'umusanga yamari arorasha avuga ati urafyinisha abana si rya jambo rishobora kugaruka régulièrement akuvuga ati hewe naka wose ufitinisha abana cyane ego cyane ivyo biraba kuko urumva iyo bafise vision zitandukanye et surtout batatahuye yuko Imana yabagize mu butandukane urumva kandi umwe wese ubutandukane bwiwe ntabwo ari defo ahubwo c'est une richesse. Ni uco usanga rero tuvuge nk'umwana atari uko ameze nuko nanje meze hari igihe cyamvuga ni bana je mfise umugore vraiment umutima ni nyundo ziriyo ni ivyuma urumva nta sensibility umwana aramuhamagaye akamubwira ngo urindira iminota ingahe urumva hama Nathalie nawe ashobora kuvuga ati mbega uyu mugabo none imiyaga yose hamagaye cayiruka urumva rero azoshiramo mu rutonde ryari ifa ko yumvisha umwana ko ari umwana ivyo vyo guhamagara umenga ni telecobande urumva donc rero nico gituma jewe ndabikora nka respecta Nathalie uko ameze akandespekta uko meze maze umwana raba rero ibintu bibira cyavigiramo ikintu cyambere avyigiramo nuko yumva yuko mu gihe ari muri problème hari umuvyeyi azokwama ari hafi yuko umwegera meme no muri vision afise y'Imana arumva yuko iyo yitakambiye yishura imuba hafi sivyo. De l'autre côté kuri kundi muvyeyi nawe atiruka ashobora kumwigisha nawe ikindi kintu kiri positif kivuga ngo iki kivuga ngo uyu muntu uri concentre mu bikorwa kujya bibiri vuga iya un temps pour tout sur le soleil hari umwanya w'ikintu cyose no kuvuga hari umwanya umuntu ari concentre mu bintu atakindi kintu ategerezwa gupermita yuko kimutwara naje ndiko ndakora devoir sinwiriye ko hari ibindi bintwara ngo ndabe televiziyo ngo ndabe telefone ngo nje muri frigo ngo ngirike reka nkori exercice paka ndayihejeje. Icyakabiri nacyo kiri negative navyo bashobora kubikuramo nuko ko hamagaye umuvyeyi agaca ku biti n'amabuye kiruka nuko hari igihe ashobora gukura ya forcément yuko isi iri asepye apfa gutegeka ibintu byose bikaca bihagarara kugira ivyiwe bibi. Abana rero nk'abo iyo bakuze nicyo gituma ya equilibre ikenewe iyo bakuze mu nyuma baca birotruva bari ahantu uvuga muri piège yukumva ngo c'est l'enfant roi abantu bose acagerageza kubanipira abantu yumva ko abantu bose bari ya son service bategereza gukora ivyo ashaka bategereza gushitsa indoto ziwe. Iyo rero abacitse umurideri ya aravuna abantu arahonyanga abantu akabafata nabi. Hama de l'autre côté rero kuri wa muvyeyi nawe ndavuga mélancolique canke ari introverti atacashuha ngo yiruke ngo ahagarike ibintu vyose ni arashobora kuronkamwo image mbi par rapport y'ikintu kimugoye ugasanga n'umwana yifermye yari yugaye ntacikonfye ku bavyeyi duta afise ibibazo afise ntabibabwira kuko yama yumva yuko chaque fois bahamagaye
bugara amatwi nta kanya bamuha urumva kandi rifo ko aba parfait kugira bamwumvirize c'est ça acagira crise ya personnalité y'identité akagomba kumva ati ni iki nokora pour les attirer mieux urumva donc ucusanga yaguye muri iyo piège cyangwa indi piège nayo ugasanga yibaza ngo n'Imana nuko erega naho ndayibwira ntinyumva la preuve umuvyeyi ntiyigeze anyumviriza ntiyigeze anyakira urumva cyangwa ubuzima mbayemwo bege gituma papa ndamuhamagara ndamurondera atigera aca ku biti n'amabuye atigera ndondera cyangwa atigeze yiyuguta ngo amfashe nuko tabereye ukagira niyo imaje ku Mana ukumva ko utabereye donc urumva yuko ubwo iyo différence ari une richesse pour une famille nico gituma nagomba kubwira abavyeyi mumeze uko ni mureme no kuri Imana yabashize hamwe muri duo de choc duo y'igitangaza Yesu abahezagire rero mugire umunsi mwiza abandi nabo mugira ijoro ryiza tuzobandanya kuri iyi teme nyene muri audio ikurikira mwarahezagiwe amen.